barundi bene wacu mukomere mukomere nk'abo bana bahejeje kuririmba ku karirimbo kubera tugiye turashikirize amakuru y'uyu munsi tubaramutsa tubipfuriza amahoro tubipfuriza gukomera nk'uko twama tubigira. Uyu munsi rero amakuru tubashikiriza muri kano gatondo nka menshi aciye kuri Bene Burundi TV, umurongo wifuza amahoro n'umutekano ntangere abarundi bose iyo bava bakagira bakeneye banyotewe. Iyo Bene Burundi TV irabaramukije mwese nkuko twabibemereye ko tuzobashikiriza amakuru y'ukuri atari ibinyoma, amakuru meza cyane, amakuru agezweko, amakuru y'ukuri atari ibinyoma nguko abandi bandanye bagira ibinyoma babicisha mu mamedia yo hanze kugira ngo mumarane natwe tukagomba yuko mukundana. Ingorane muronka abarundi kazi zama ziva hanze ngo zibateranye. Nico gituma amakuru y'uyu munsi yerekeye Afrika yose yo hagati iri mu mageragezwa. Muri ako gace hadutse ibyaduka byinshi byiyitirira ko bivuga kazoza ku Burundi. Twarabibamenyesheje, twarababwiye ikibituma n'ubu tukiriko. Intumbero yabonona ni yayindi, icivugo ni cakindi ngo bazane intambara i Burundi, abarundi basubiranimwo, haze ihonyabwoko bama baririmba bari hanze, abaririmba iryo jambo rigayitse sindida kubisubiramo murabazi. Ariko nagira impanure mu karirimbo gatoyi imbere yuko mbandanya. Barundi bene wacu mufatane mu nda, uza kubatera wese mu mugwanye mu mugwanirize hamwe, kanatsinda ntazoshobora kubamara, ntazoshobora kubatsinda uko mungana kose mugize urunani rw'intamenwa. Mwumviriza akaririmbo imbere yuko tubandanya. Murakoze.
barundi kazi tubandanye kwijambo. Uyu munsi nkuko nabibabwiye turiko turakuka kwijambo turaba izo ngorane z'u Burundi ni kuki ziva hanze zikatushikira, abari hanze bakaza kutudurumbanya twibereye mu mahoro, bakaduteranya intwaramiheto zacu iyo zitabera abagabo, ibara riba ryaguye. None ibyo bintu twobikira gute? Ibyo bintu twobikira cyane cyane mu kwama dutera yuko hadutse urudubi rw'abateranyi bavuye hanze, bari hanze bakoresha amaradiyo yari Burundi, amaradiyo n'amamedia ari mu bindi bihugu. Ibihugu mbere bikunda kwivugira ngo mbere ngo twebwe turatera ntiduterwa. Izo ngorane rero zituruka muri iyo migambi yo kudasoneranira, nka wa wundi iwacu Burundi yamasemerera ahanura ati ico udashaka ko bakugirira nawe ntukigirira abandi, ntugigire bene wanyu. None rero iyo ni impanuro muri Afrika Centrale yo abantu bose bo kwisunga kugira ngo twubakire hamwe ayo mahoro, dufatane mu nda, ibihugu byose bikundane, ntihabe igihugu na kimwe kirerekera umwansi ngo abaje gutera ikindi gihugu bihishe mu kindi gihugu baza konona. Nk'uko twabemereye kubabwira ukuri kugira ngo ibinyoma byose iyo biva bikagera tubigwanye, turababwira inkomoko y'ingene ibyo tumva i Burundi ngo hana hariya na hariya intambara zabaye sivyo na gatoyi, n'ubuhinga bakoresheje kera mu bihugu bibanyi kugira ngo abantu bibaze yuko bicika. N'amayeri y'intambara, ayo mayeri y'intambara yatangwa gukoreshwa cyane i Kongo, bakibaza yuko ayo mayeri bakoresha ubu ngo n'u Burundi nico kimwe. Ibihuha by'amamedia gutera nk'abasuma n'ibyaduka aha na hariya, ukikomesha karuru ko bicika, abandi bagahamamuka bagataba komoka cabure bagacanamwo atagituma na gitoyi. Barundi rero tube maso, nivyo nagomba kubabwira uyu munsi mu kiganiro uyu munsi ca Bene Burundi TV. Barundi mwese muyo maso, mufatane mu nda gusumba uko mwahora. Mwumvise akaririmbo twatanguriye ko ngo mukomere. Mwumvirize rero mu kiganiro nabateguriye uyu munsi imvo n'imvano zizi ngorane abazihaya abaribo. Murakoze, mwumvirize mutekane, hama dukuke kwijambo. Mugire mwumvirize ingorane z'i Burundi yo ziva. Muhese murondere ubumwe mwese Abarundi, mwumvikane n'ibihugu bibakikuje kugira ngo ntihagire n'umwe asambura ico gihugu c'u Burundi. Bamwe barashabuzwa n'ingene batashobora gusambura Uburundi. Asaga mu 1912 ubwo yaratangiye kugaba ibitero byo kwigarurira ibindi bihugu ahereye ku gihugu cy'Igisaka. Uyu yaje no kugaba igitero mu Bwanacyambwe, nuko yica umwami waho witwaga Nkuba ya Nyabakonjo, niko guhinda Kigali byo kubereka ko abarushije isumbwe, agahita akura izina ryabo. Ibyo byahise murabyibuka. Igihugu cyagutse kikanda impande zose kikaba Kigali. Kuva icyo gihe niho havuye inyito yo guhita u Rwanda rugari rwa Gasabo, byose biva ku butwari bw'Abanyarwanda. Kurondera igihugu cyagutse
ntibiraboneka ntibirashika. There was a large military force. Abanzi babo baraho ku mupaka bahoraga bakangisha gukuraho leta yari iriho kandi byaragaragaraga ko icyo bashaka ari ukurangiza ibyo batangiye ari byo kurangiza jenoside yica buri mututsi wahuye nawe. C'est-à-dire achever le génocide et massacrer chaque tutsi qui croise la faille. Iyo mvugo niyo yisha abantu muri Afrika Centrale. Amoko ateza kureka kuja imbere haje urukundo n'umuvukano. Cyangwa se nk'abanyayisiraheli ubwo abantu bababwiraga indimwe aho Uburundi Ubugesera Igisaka n'Indorwa Uburundi Ubugesera u Rwanda. Urwo rwari urugamba rukomeye cyane kuko ibihugu byose byari bizengurutse u Rwanda byarutaye hagati. Icyo gihe nibo umwami Kirima yafashe ingabo z'u Rwanda abasha kwanamiza urwo rugamba maze ahigika Uburundi atsinda Igisaka n'Ubugesera ndetse n'Indorwa. Kubera icyo gikorwa cy'ikirenga cyo kurwanya ibihugu bine bikomeye akabitsinda niko yaje kuvuga yihanukiye agira ati u Rwanda ruratera ntiruterwa. U Rwanda ruratera ntabwo ruterwa. Iyo ni imvugo twama twumviriza yuko u Rwanda rutera rudaterwa, ariko no kubana neza n'ibihugu bacuditse nibyo bitegereza kuba n'ejo n'ejo bundi. Mukunda igihugu cy'Uburundi yuko cyuzamo amahoro. Uyu munsi turamutse tugomba kubabwira yuko amasanamu mubona akwiragizwa n'amamediya ngo abasirikare b'Uburundi ngo bariko bararwana n'abaroberi bareze tabara bagacisha ko amasanamu mubona ngaha y'indege z'igisirikare bagacisha ko n'abasirikare bagacisha ko n'ishyamba. Ibyo byose n'ibyabereye mu za ntambara zimwe zihitiye muri Repubulika Demokaratike du Kongo mu gihe hari intambara hariya. Murabe rero iyi sinema mu mwanya mutoyi mugire icyo muraje cyane cyane ayo masanamu baba bahindagura ku munsi bakura Barundi kazi tubandanye iki kiganiro kugira ngo dutegere neza ibi biriko biradushikira biriko birashika hirya no hino i Burundi. Mumenye rero yuko ari amayeri bakoresha cyane yo mu ntambara zihitiye mu bihugu byo hanze, aho bavuga ngo abagwanyi bahashitse hariya abagwanyi bahashitse hariya abagwanyi bahashitse. Mu makuru dukuri Burundi mu ntara ya Makamba, mu ntara ya Nyanzarake, mu ntara ya Muramvya, mu ntara ya Bujumbura, mu ntara ya Gitega, mu ntara ya Mwaro n'amahoro. Abategetsi banyu ibyo bama bababwira n'ivy'ukuri, abanyagihugu bibereye ku mirimo. Izi ntambara nababwiye yuko ari iterabwoba, gere psychologique irikiraba nkuko byabaye mu bindi bihugu, kugira ngo musamare ntumumenye aho mutumutwe, mwibaze yuko hose bicika. Tubandanye rero ikiganiro tumviriza ibyo ayandi maradi yavuga, duheze turondere ukuri n'ikinyoma. Tubageza ko amakuru abavuga hirya no hino ku isi
rw'icyongereza cyane niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone nta muco ugenganya iburyo ufyonde kwa ako kantu kameze nk'agasotera kugira ngo uzajye ubasha kuronka notifikasiyo y'inkuru yacu uko izajya isohoka. Turi ku igenekerezo rya 6 Nyakanga umwaka n'ibihumbi 2020 ngaha kuri Burundi News rero tukaba tukuzaniye amakuru agezwe ko amakuru yihutirwa cyane udakwiriye gucibwa tugenda tugushikiriza ngaha kuri Burundi News. Amakuru rero agezwe ko akaba ari uko inyeshyamba za leta itabara ziriko ziragwanira mu ntara ya Makamba mu ishyamba rya Rukambasi kuri ubu ngubu bivugwa ko zikomeje kugenda zihura n'ingorane zikomeje kugenda zihura n'akaga ngaho muri ico kibira zagiye kwinyegezamo abasirikare b'igihugu c'u Burundi isinzi bakaba bararungitsweyo ndetse n'ibikoresho bihiye bitandukanye. Kuri ubu ngubu rero bakaba batanguye gufata bamwe bamwe ndetse n'ibikoresho bimwe bimwe byabo bikaba byafashwe ibisasu ntezwa ntoki ndetse n'inkoho zigiye zikomakomeye iziciriritse zikiri ntoya ndetse n'abagwanyi bakaba bishwe biciwe muri ico kibira bishwe nyine n'ingabo z'u Burundi nk'uko tugenda tubikura ku makuru ariko araturuka ngaho muri Makamba turiko duhabwa n'abasoda bari kurwana urwo rugamba. Barundi bene wacu rero murumva yuko ibivugwa n'ibiri mu gihugu hagati atari cyo kimwe. Usanga bamwe bakavuga ibi abandi bakavuga ibi, ariko icyo mwomenya nuko abarundi bariko bararima, abarundi baratekanye, nabo baza gutera n'abantu baza nk'abasuma baza bikinga gahumbezi kugira ngo amakungu amenye yuko mu Burundi bicika. Ariko muri kino kiganiro turaja kumenya ababitegura, ababikora bose abari bo. Tubumvirize tubandanye dutohoza mu bavuga iby'u Burundi. Hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ku munsi w'ejo impunzi zirenga 800 zaratahutse ziva mu nkambi ya Mama. Aho rero muja kumviriza yuko n'ibyo byose by'ibitero n'ibyo byose by'abahungabanya ari urwitwazo rw'izo mpunzi zatahutse kugira ngo ntihage n'izindi zibandanye zitahuka, mbere bavuge yuko nizatahutse bazifashe bakajya kuzica canke bakazigirira amabi. Ivyo binyoma bigayitse byo hanze abarundi babihaze, bavuga bati twibera mu mahoro, tugomba amahoro, tugomba bene Burundi batahuke baze dusangire ivyo dufise na kare turavukana. Mwumvirize ivyo binyoma bibandanya bikwiragizwa. Igihugu cy'u Rwanda uko bisanzwe bikaba zarakiriwe nk'uko ibyo za mbere zakiriwe. Ese gutangaza ko buri kwezi zizoza zigatahukana impunzi zizoba ziyandikishije zibisaba, ariko igiteye impungenge ni uko zimwe mu mpunzi ziherutse gutahuka zitashitse muhira. Izo nazo impunzi zigera ku 30 zikaba zafatiwe muri site ya Songore, aho naho ni muri komine Kiremba intara ya Ngozi. Zikaba zahise zitwagwa mu gasho k'iperereza cyangwa ikigendereza cy'u Burundi Bujumbura. Ngivyo rero ibinyoma bigayitse mwumva. Mbere ibyo binyoma tukabona yuko ari byo byatumye nabo bitwaje ibigwanisho batera i Burundi kugira ngo bemeze koko yuko bicika i Burundi n'inzindi mpunzi ntizishobore gutahuka. Uko niko bitegurwa hanze bonona igihugu canyu mwiyubakiye i Burundi. Mugaragaro akaba rero ashaka kurondera ico abenshi babona yuko ari nyendamuvano kugira ngo akoreshe izo mpunzi zigiye mu Rwanda ziremeranye, bityo abantu bashobore kwizera ivyo acavuga ati sijo, kubera ko mubasanga icyo bahunze kitarava mu nzira. Bakabona rero yuko ngo abahunzi bazogira ibibazo bikomeye cyane kuko ngo nta amnesty, nta biganiro byabaye
mubandanye mwumviriza amakuru y'ijya nino, niho mushobora gutegera neza ingorane mufise izo arizo. Ariko twizere twese intwaramiheto z'Uburundi zihagaze neza cyane, zigwanira Uburundi ziri hamwe, amoko yose, zibereka akarorero yuko Uburundi ari igihugu kigizwe n'amoko menshi, abahutu n'abatutsi n'abatwa bagwanira hamwe, bakundana, bakubaka hamwe igihugu cyacu. Tumvirize ubundi ari mu mpunzi ivyo abesha mu makungu, ni mu gifonofono, ariko turaraba ingene tuvyumvikana ko byose. 2015 et qui ne sont pas venus des centres urbains du pays, mais qui sont venus des campagnes. Aujourd'hui, les 164 000 personnes vivent dans des conditions exécrables. Le gouvernement tanzanien, en complicité avec le gouvernement burundais, leur ont coupé toute possibilité de créer un mode de vie acceptable. Les gens n'ont plus le droit d'aller dans les champs, les gens n'ont plus le droit à la mobilité, les gens n'ont plus le droit de faire de petits commerces ou alors des petits moulins à grains dans les camps. Donc les gens vivent dans des conditions graves. Les gens sont victimes aussi de harcèlement par la police tanzanienne, mais aussi d'enlèvement, d'emprisonnement, de disparition, de viol parfois pour les femmes. C'est la première inquiétude qui devrait préoccuper tout Burundais sur la condition de nos compatriotes qui se trouvent en Tanzanie. Ça, c'est la première question. Le gouvernement burundais regarde ailleurs et il n'en parle jamais. Cela est scandaleux. C'est comme si d'abord, les gens ne s'équivalaient pas. Mais ça pose aussi la question de savoir pourquoi cet acharnement, encore une fois, contre le Rwanda. Moi, Barundi kazi avuga yuko impunzi ziri muri Tanzania zifashwe nabi, bazicuragiza, igihugu cyabahaye indaro bafatikanya n'igihugu baje baturukamo kugira ngo baburagize. Ivyo sivyo, kuko impunzi iyiri hariho amategeko yigenga, hariho ivyo babaha bibafasha kugira ngo babeho. Nico gituma HCR iraba ivy'impunzi iriho. Hanyuma naho iyo umuntu abona atamerewe neza, amahoro agarutse mu gihugu, aratahuka akagenda mu gihugu ciwe bakamwakira. Niko bimeze. Ariko abo bari hanze benshi urumva bafashe izo mpunzi nk'imbohe. Nico gituma batagomba ko bataha, nico gituma gutaha bapfuma berekana yuko hari intambara i Burundi, gutyo amakungu ntagira ati izo mpunzi nizitahuke. Tumvirize ico gihugu yo ariko aravuga kibanyi cy'u Burundi, inkuru yaho ingene ico bavuga, mwumvirize ibyo ari byo. ikibazo cy'abavuzi batuye utarama mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro hazwi nko muri Bariyaheri. Ijwi ry'Amerika rigaruka cyane ku mateka y'iki kibazo, na cyane ko cyavuzweho kenshi. Turatinda ko kigeze kivugutirwa umuti. Nkakwibutsa ko iki kibazo cyatangiye kuvugwa mu mwaka w'ibihumbi 2017, aho abasaga 1500 aribo barebwa n'ikibazo, kuko abategetsi basimburana mu mujyi wa Kigali baragisanga bakagisiga uko. Ubutegetsi buvuga ko aho bari batuye hashoboraga gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Bwashatse rwiyemezamirimo uzahabyaza umusaruro uko bikwiye, abubakira amazu i Busanza, i Kanombe mu karere ka Kicukiro nk'ingurane ikwiye. Ayo mazu abambere bagumye ko barayatashye mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka, ukurikije amasezerano ubutegetsi bw'akarere ka Gasabo bwagiranye nabo bwasenyeye kugira ngo bujye bubakodeshereza igihe hatarabona izo nzu. Amakuru avuga ko hari hashize amezi 5 basabaho amafaranga y'ubukode. Niyo mpamvu mu mpera z'ukwa munani uyu mwaka bamwe byabashoboye maze bajya gushinga amahema mu matongo yabo, ariko ubutegetsi bwite bwa leta bufatanyije n'inzego z'umutekano bwahise bubamururamo, buvuga ko bari bakoze imyigaragambyo itemewe ku butaka bw'u Rwanda. Barundi kazi hose mu bihugu byose haraba ingorane, ariko igikuru no kubyifatamo neza mu mahoro, no kureka gushikuza amamedia
akavuga ibindi bihugu umugabo ataravye muri ivyo bihugu bibacumbikiye kubera boca babaha ibihano canke bakabamerera nabi. Hose hari ingorane ariko nibaho Burundi amahoro, bareke kuvuga uko butari. Uburundi ni nyabagendwa, Uburundi ni igihugu cakira abantu bose, kibafasha kandi bagasangira ubukene bwabo. Ariko abantu iyo bahungiye mu bihugu bituranyi ntibashakira amahoro Uburundi, tubana dutohoza iyo nkuru. Barundikazi inshuti z'Uburundi namwe mwese mukunda igihugu c'Uburundi yuko cozamwo amahoro. Uyu munsi turamutse tugomba kubabwira yuko amasanamu mubona akwiragizwa n'amamediya ngo abasirikare b'Uburundi ngo bariko baragwana n'abarwezi ngo bareze tabara, bagacisha ko amasanamu mubona ngaha y'indege z'igisirikare, bagacisha ko n'abasirikare, bagacisha ko n'ishyamba. Ibyo byose ntibyabereye mu za ntambara zimwe zihitiye muri Repubulika Demokarasike y'u Kongo, hari mu gihe hari intambara hariya. Murabe rero iyi sinema mu mwanya mutoyi mugire icyo murabye, cyane cyane ayo masanamu baba bahindagura ku munsi ku munsi, bakura muri ibyo byabaye muri sinema mugiye kuraba mubirabe neza. uwigaramenya aramenya ubuhinga. Nico gituma rero namwe mu bimenya yuko abaroberi b'i Burundi bavuga yuko bari muri Rede Tabara canke bavuga yuko bari mu bundi butsiko, iyo bagiye kwigira ububeshi naho nyene bagiye kwiga ngo bavuge yuko bashitse hane na hariya, hama rero kugira ngo abantu biruke ingabo zishwiragire, hanyuma baheze bahafate bati nuko twashoboye. Niko byagenze muri Kongo. Ariko ico mwomenya nuko Burundi atari cyo kimwe. Uburundi ni igihugu gifise abantu barinda cyane, ni igihugu gifise abantu bumvikana, abanyagihugu n'abasirikare. Iyo babonye umwansi sico kimwe, ntibiruka baramugwaniriza hamwe, bakabona yuko batewe n'umuntu atabakunda. Abo rero baza biyita yuko baje n'abantu bagomba kubagira nabi, abantu bagomba kugarukana igihugu ngo gitekane. Mwebwe barundi kazi mwaritoreye abarongozi bose gushika ku mitumba, kuva ku rwego rwo hejuru gushika ku mitumba. None ibindi bihugu nta na bimwe byaronse amateka yanyu mufise ngo bitorere ababarongoye. Nico gituma
mwebwe muri igihugu kidasanzwe bafitiye inzigo mutegeze kugwaniriza hamwe umwansi kugira ngo mwubake ico gihugu nk'uko mwaciyubakiye mureke kumviriza ayo mayere yarakoreshwa gutya. Urumva barundi bene wacu iyo ngira ngo ni inama imwe yari kirategurwa hariya mu gihugu ca Kongo itumiwe ko n'umukuru w'igihugu ca Kongo Gisegeti ariko ku Burundi sinzi yuko iyo nama yogira akamaro kubera n'abatera bava muri ico gihugu bakaza gutera ntibashoboye kubahagarika ngo bareke kononera igihugu kibanyi. Murumva n'abategura iyo nama baribo sinzi ico bagamije, ibyo tuzobimenya mu minsi zokurikira. Reka tubandane kino kiganiro cy'uyu munsi. nk'uko mumaze igihe mubirarikirwa muri bukigiremo uruhare mubaza ibibazo mukoresheje uburyo bunyuranye bw'itumanaho, tukagira ngo rero muri uyu mwanya nk'uko tubivuze dutangire ikiganiro cyacu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2020 umuntu wa mbere wabaye COVID-19 yabonekaga mu Rwanda, mukoresheje urukuta rwanyu rwa Twitter mwabwiye abanyarwanda ko u Rwanda rwinjiye mu bihe n'isi yose irimo bidasanzwe, ariko kandi mugaruka ku butwari bwabo muravuga muti twizeye ko igituma tuzanye isanamu no kubera yuko abantu basigaye babesha, abantu basigaye bipfuriza abandi urupfu, mbere n'ico gihugu gituranye c'Uburundi twipfuriza amahoro twese. Hariho abifuza yuko kitogira abarongozi kugira naco gisubire mu ngorane. Ivyo sivyo twifuza twebwe. Bene Burundi TV yipfuza amahoro mu bihugu by'Ibanyi n'Uburundi, ari u Rwanda, Kongo, baha amahoro Burundi. Uburundi nabwo bubaha amahoro, burabakunda, burabizigiye. Nico gituma twifuza yuko atagogira ati ujya n'inyagupfa. Nta nyagupfa baho kuko abanyagihugu biwe baramukeneye, abamukunda bariho baramukeneye. Umuntu yo kwihamagarirwa n'Imana yo yamuremye, ariko umuntu ntiyohogwa urwanko rw'abandi canke ngo yipfurizwe kuzimanganywa. Nivyo n'ibintu bitabaho, n'isi ibintu vyiza. Tubandanye turaba kuri ico kiganiro abantu bavuga ngo umukuru w'igihugu kibanyi cyacu ngo yarashengeye, ariko ariho niyibereho, Imana imuha ubuzima, hanyuma ico gihugu gitunganirwe, nabo baha amahoro Burundi. Nibyo dushaka na kare. ifatire munamugaragaza mu bihe bigoye muzayigaragaza iki cyorezo tukakivamo tugitsinze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iki kiganiro tugikoze 18 iki cyorezo cyarabahitanye, abarenga 4,000 baracyanduye. Iki kiganiro kandi kibaye nahoze nsoma zimwe
nabo bigenda ariko turi mu ba mbere no ku isi hose niko navuga mu buryo bwo kuba twarahanganye n'iki nuko barundikazi twagomba gusa kubereka yuko bijya abantu bavuga hanze sivyo nyine icubahiro umukuru w'u Rwanda ariho nibareke kutubesha niyibereho ariko dusabe yuko ibihugu byompi Burundi n'u Rwanda bo kumvikana kaza amahoro u Rwanda rukereka Barundi abahungabanya umutekano wago w'icyo gihugu abaribo babihanize bareke kuza kudurumbanya abantu bibereye mu mahoro impunzi nazo bazirungike zitahuke mu gateka zije mu gihugu cyabo zije gusanganira zisanganirwe na bene Burundi babakunda nibyo twipfuriza ibyo bihugu byompi reka dukuke ku ijambo tubandanye amakuru yihuta rero nuko aba bagenerali bagejeje ibirenge byabo mu Burundi bahageze gute muri icyo kiganiro naho tubandanya rero ni ikiganiro cyerekana yuko muri ibyo byose by'ibitero bivugwa i Burundi hariho ibyigamije inyuma ibiri inyuma nuko Petero Buyoya adasinziriye n'umukuru w'ingabo Gaciubwenge yari mushikiranganje i Burundi wo kwivuna abansi abo bose batera n'ibya bikoresho byabo nibo bakoresha barungitse guhungabanya Burundi nimwibaze abo bahutu bavuga ko aribo ngo baje gutera sibo bega abo bahutu ntacyo bamaze iyo bari bajya amafiriti bajya kugira babiza kuya ntibaronka icyo bafungura nico gituma n'abacangiro bakorera abo bantu babiri tumvirize integuro zabo ngabo bamwe babuyoya na Gaciubwenge n'ayo masanamu ngabo nibo rero urumva bagisibije i Burundi bagatuma imigwi myinshi imwe yitirira ngo ni Rede Tabara iyindi kitirira abanyagihugu baho bararadi buca kubera yuko leta baca bikika mukiza bagenda bafata abantu bose bahutse mu gisirikare c'Uburundi abo bita aba ex-fabrics ex-forces armées burundaises n'abandi bajene bose babona bari active bo muri zo ntara ivyo byose twagiye tubigarukako ejo tukaba twarababwiye ko ubugambanyi bubandanya bamwe kubera igisirikare c'Uburundi harimwo ukutumvikana ndetse amacakubiri avugwa mu gisirikare c'Uburundi ejo twababwiye inkuru ikomeye cyane yerekana neza yuko igisirikare c'Uburundi kimaze gucikamo kubiri aho twababwiye yuko aba ofisiye bagera kuri 6 bamaze guhunga igihugu ndetse bakinjira umugwi Rede Tabara n'amakuru rero yizewe twabatohoreje abo nabo akaba ari abofisiye bo mu rwego rwo hejuru abo bita les officiers supérieurs du cadre militaire abo nabo uwa mbere ni Major Nzoyisa
Ndayisaba Gaston, uwa kabiri ni Major Niyokindi Leonidas, uwa gatatu ni Major Manirambona Celestin, uwa gatanu ni Major Nibogora Juvenal, uwa gatandatu ni Major Sindayigaya Godefroid, uw'indwi ni Major Ndayihereje Desire. Abo ba majoro bagera kuri batandatu, amakuru twabatohoreje nuko nkuko twababwiye mu makuru y'ejo, abo ba majoro bakaba baherutse kwinjira mu mugwi Rwende Tabara, bakaba barasinye kontra kugira ngo bakorerere Tabara. Rero hakaba hari n'abandi benshi bariko barafatwa nabi cyane cyane abahoze mu gisirikare cya kera, kuko bariko barakorerwa uruhigi rukomeye cyane. Murumva rero barundi kazi, yama media yo hanze nuko avuga nivyo bakoresha, bateranya igisoda cyanyu cy'u Burundi kugira ngo nibaza guhungabanya umutekano bazobure gitabara. Nuko bakora uyu munsi ivyo twagombye kubabwira nivyo, ayo mayera gayitse bakoresha bagomba gutera igihugu cyanyu, nivyo tugomba kugwanya. Kuki babandanya iterabwoba, kuki batanga inkuru zigayitse? Ni kubera iki babandanya iyo nabi gayitse? Barundi kazi, Uburundi ntibube nk'igihugu kibanyi cy'Ikongo. Mwabonye Ikongo naho nyine abanyagihugu batanguye kwigaragambya, batanguye kuvuga bati ntitubikeneye ibyo bintu biriko biraba by'uko badusamburira igihugu. Nabo batanguye kubona amaso yugurutse. Namwe mwuguruke, mukundane, nibyo tubasaba, mukundane, kuko akahise ku Burundi nikajya nyene, ntimuze mukibagire no mu karirimbo ndakabasubiriramo. Ngivyo rero barundi kazi, uyu muntu rero bavuga ko yagarutse azanye abo baroberi baje guhungabanya Burundi, biyitirira imigwi nini, biyitirira abahutu ngo niyombare bagarutse, biyitirira ngo nibarajabo bagarutse, biyitirira ngo nije minani,
n'uyo abitegura byose nk'uko yabikoze hambere n'ubu akiriko. Niyo rero nico kiganiro twagiye tubamenyeshe yuko mukwiye kuba mu kumera amagabo, abarundi bose mugafatana mu nda. Umuntu w'umwasi azoza ava hanze mumugwanye mwese mumutsinde, kandi musoneranira mwubahana ku mitumba yose, mwabahutu mwabatutsi n'abatwa. Murakoze cyane.